mwaramutse bakunzi mwese muri ko muramudukurikira mu kiganiro ngerurira turabaye kaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi Thierry Nzisabira ni jewe ndakibashikiriza uyu munsi turaza kuvugana ku kijanye n'umwuga wo kuba umunyamideli abiyeretsi abahora bakora ibintu by'ubumaneke bagatembera hanyuma abantu bakaraba ibintu bariko baragaragaza ariye bagaragaza twovuga ibintu by'ibideri bakagaragaza impuzu zitandukanye zakozwe n'abantu bitwa ba stylists abantu bashona impuzu zigacika ama model nico gituma babita aba modeling bakora umwuga wo modeling no kuvuga kwiyereka nk'umunyamideli uyu munsi rero tukaba twatumiye umwe umunyamideli ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku izina ryiwe ni Omar araza kutwibwira neza akaba ari n'umuyobozi w'ikindi kigo nacyo nyine aratubwira afise n'ibindi byinshi akora mwaramutse Omar murakomeye kaze mu kiganiro ngerurira murakoze cyane kutwakira urashaka kutwibwira gato ku bantu batakuzi utwibwire Omar ninde Omar akora iki mu buzima bwa misi yose Omar ni umuhungu avuka muri famiye y'abantu batanu igizwe n'umukobwa umwe n'abahungu bane nkaba ndi umunyamideli nkaba ndi umudirecteur wa fondation Helping People out of that ndakora ibintu by'amakomando si ibiki n'ibiki ya uvuze yuko ukora ibintu by'amakomando amakomande y'ibiki nkora amakomande y'amaparfum ya Omar Beauty n'amakomande y'amasalade ku mariage urumva yuko uri umunyamwuga akora ubuzi butandukanye uyu munsi rero tukaba dushaka kuvugana cyane cyane ku bijanye n'umwuga wiwawe w'ubunyamideli urashobora kutubwira gato kuba umunyamideli cyangwa kuba umumodeling icyo bisigura icyo bisigura ko umunyamideli ni kuba uri sinzi ukuntu no kugira uri nka statut je sais pas sinzi ukuntu no bikugira statut y'ikintu si t'es là pour promouvoir quelque chose yeah nukuvuga uri umuserukizi wo kugaragaza ikintu cy'umuntu yabo impuzu yaba ikindi bambika abantu nk'igipupe kiraho ngaho ukacambika ikintu kikapromotinga ico kintu nyene ingene kiba kimeze like that hanyuma uyu mwuga wawe ni kintu wize ni kintu twovuga yuko ari ingabirano wavukanye kugira ngo winjire bon natanguye modeling en 2017 n'umugenzi wanje yantwaye muri agence yitwa Look Fashion navyo nakundaga gukora so nabyinjiyemo kubera umugenzi wanje bon naciye nisanga nabikunze hanyuma imbere yo kwinjira hiyo mu bijanye no kuba umunyamideli waho rukora iki mbega kubera iki wavyinjiyemwo kandi urumva yuko atari ibintu wakundaga bon avant nakundaga gukina umupira normalement nakundaga gukina umupira mais naciye ndeka umupira ngira modeling but naciye mu bintu byinshi cyane muri modeling so sama agence yose yanyakiriye like Omar so bamaye ama rejection menshi urumva kugira ngo ushike aho ugeze nuko waciye ahantu hatandukanye hanyuma mbega ni ibintu wigiye rero ni ibintu biga canke ni ibintu umuntu aba afise nk'ingabirano ni ibintu umuntu yiga mais kubganje igihe ntangura modeling navyo nize natanguye kwinjira gusa mu agence like that nk'ivyo mais naciye ngenda mu Rwanda kugira formation ya modeling yego muri iyo formation none babigishije ibiki batwigishije amatype ya modeling cyarico you know imbere yo kuba umumannequin utegezwa kumenya type ya mannequin ubushaka gukora si t'es mannequin photogénique je sais pas mannequin défilé après umaze kumenya type yawe ukamenya comment uyu muntu wo muri type yicomporte pour que toi aussi ushobora kwicomporta nkawe nk'ubu umuntu akeneye gukorana nawe akabona yuko office tanakanaka uri muri iyi type hanyuma wewe uri mu ruhero urwego muri abo bantu batandukanye nk'ubu wavuze ngo urashobora kuba
uri type photogenique canke uri type y'abantu badefila urashobora kutubwira wowe aho uri ukaca utubwira n'itandukaniro ziri hagati y'iyo migwi ibiri. Bon kenshi abantu benshi kugira ngo bavyumve neza ubabyira mannequin défilé mais c'est pas mannequin défilé babita runway model n'abantu batambuka ku madefile nk'ivyo ama commercial model n'abantu bagira ama publicité y'amafoto aba photogenique mugabo izina ryabo babita commercial model nukuvuga naba mannequin bidandaza canke badandaza ikintu akaba nabandi batambuka tora tubona hajya ku masene that is why bose bashobora kuba ujya runway ashobora kugira runway akagira na commercial ariko commercial arigiye yogira commercial gusa ntagire runway parce que ari afise sinzi ukuntu novuga ari plus fort muri commercial atari fort muri runway that is why hari umuntu twatumye w'umunyamideli ngaha yagerageje kutubwira ngo hari ibisabwa ku bantu batambuka muri abo banyamideli ugasanga bijya byo kudandaza ikintu cyangwa kwidandaza abitwa ba commercial udashoboye kuba ubifise turiko turavuga ku bijyanye n'ingene umuntu yubatse tuvuze taye yaba uburebure cyangwa ubunini hari ibindi bintu biba bisabwa nk'ubu bariko baravuga ngo ku bakobwa akarinye bagasaba umuhungu igikiriza kanaka mu ndahategerezwa kuba hangana gutya n'ibindi mbega wowe ubivuga ku iki mbega ivyo nize mu Rwanda abamanike baratandukanye guys ariho abamanike bavyibushe ariho abamanike bagufiya ariko navyo umenya me ingene uguma uri developer muri modeling uzori bibona si ugize enquête mu bamanike bo mu Buraya ariho abamanike bagufiya ariho abamanike bavyibushe ariho abamanike batavyibushe bon bivana na type ya modeling kandi bikavana n'abantu bashaka gukora promotion abamanike baba bashaka bakubye ko bashaka abamanike ça dépend swimsuit ça dépend swimsuit sinzi ko ubazi n'abamanike bambara amasuvêtements gusa ibintu nk'ivyo so jewe nari umuswimsuit nari umuswimsuit bajya abantu ntibashobora kuntwara ngo nkore publicité yabo ntibari interested na jewe parce que sakazi kiwanje negezwe gusiga ako kazi nico gituma naho no deposa ama portfolio yiwanje kugira ngo bantore dukore iyo publicité ntibashobora kuntora parce que ama provocation publicitaire yiwanje ari muri compte yanje nasigura ko ndi swimsuit mode ivyo navyo rero bigaca bituma yuko umuntu ategerezwa kwishira mu mugwi bivanye n'ingene barondera abantu baza gukora ako kazi ariho par exemple ariho ama événement basaba uburebure ugasanga hariho événement basaba 1m75 hariho événement basaba 1m80 kuduga ufise 1m80 urajamo atayi ufise ugacuguma wicaye c'est ça none wewe kugira ngo ubijemwo hanyuma uri muwe mu gwinje nariko ndakubaza hagati yabo bitwa yuko ari abantu commercial canke ari abantu bagira runway model ngira commercial model naho ngira runway mugabo naciye ndayireka kuko runway ninjiza amahera like commercial kubera uravye nko mu Burundi nka Buja Fashion Week bahora bayigira muri December bon sinoguma ndi muri crise kuva muri janvier gushika muri November ngo ndiko ndarindira Buja Fashion Week no Bega nuko mu Burundi twovuga yuko uyo umugwi mwuga w'ubu nyamideli butariko buratera imbere canke budashigikiwe nico gituma abanyamideli atabuzi bwinshi baronka canke nuko mu Burundi bitaramenyekana. Mu Burundi byaramenyekanye kandi modeling mu Burundi abana yarateye imbere mugabo ikintu kibuze mu gihugu cyacu ni support ni babiha agaciro je sais pas pourquoi
kandi ari ikintu cinjiza amahera parce que modeling muri uyu mwanya turiko turavugana ngaha imeze nka football ushobora ingene bagurisha abakinyi nuko bagurisha abamanike yeah ni kuvuga n'abantu ushobora kurera nka bijya bita école de foot canke bakagira ishure ry'abanyamideli hanyuma bamaze kubakuza ari ibihugu bibarondera bivanye n'ingene umuntu bamukeneye bariko ravuga ivyaba portfolio hahandi mu yandi mahanga n'ibindi kubera umuntu ari wewe wamureze wamukurikiranye ugasanga uri kurinjiza nawe nyakinjiza yeah ariho ama model management ayo ma model management na modeling school bigisha kubyerekeye modeling abafise deux équipes ariho équipe A na équipe B équipe A no kuvuga nijya agence rero bita agence kanaka ariko groupe B ibari école ya manekina no kuvuga nuraja muri agence uracari mu by'amashuri yeah rero mu Burundi ikibuze nuko babitanguza canke hari abantu baza baga mbega rirashobora kubishure rija mu mashure yandi canke bikaja mu ryigwa bon na mashure nka yandi like amashure ya danse amashure ya karate bimeze nka biriya ikintu gihari nga narabonye na umudeli yarabigize mugabo byabananiye kugira ngo babandanye babikora yeah ndibaza ko babuze abantu b'investa amahera muri ico kintu dufise problème y'abantu b'investa amahera muri ico kintu ca modeling à cause de uravye nka Buja Fashion Week yo igira amashow igapostinga ama video ama photo ugasanga hamwe ari vide handi ariho abantu si ashobora kuza ubuntu agashaka kwinvesta mu mashow akabura n'inguvu yotuma yinvesta amahera kubera ajya amafoto avuga ati je naho no shira ngaha amahera no homba bon imbere yo gukora ikintu il faut kugira development ya modeling ariyo kugira ama formation mu ma province atandukanye kugira ngo abantu bamenye modeling kandi bayikunde ubakundishe modeling nawe wogira nka the next in fashion project ukavuga ati dushaka abantu bava mu ma province atandukanye binjire muri competition ya next modeling bon boza abantu b'ingozi abantu bahe kubera iki barabikunze kandi warabagirishije n'ama formation mbega abantu bitwa yuko bakora ibintu by'ubumisi yaba Miss Burundi Miss Kugasaka n'ibindi mbega nibo barabaciriye inzira muri ico ko tuhora tubona yuko ari ibintu bibiri mu bindi bihugu bitembere bihora bibangikanya mbega nta kintu twovuga yuko hari ahantu bihurira hagati yo kuba umumisi nabijye bavuga misters nabo bantu bakora umwuga w'umunyamideli bon bigomba gusa mugabo ni ibintu bitandukanye aba miss baratwenga ariko abamaniki ni batwenga difference yari ni difference ya regard yego ariko ubundi yaba kuri bajya batambuka yaba kuri bajya bagira amashuting bose nico kimwe barakora bimwe cyane cyane twovuga yuko abanyamideli nka bamwe bwe mugira commercial canke babandi batambuka mwebwe muri cyane cyane mu kudandaza ibintu by'abandi canke mu kudandaza ishusho y'igihugu no bwiza ariko bajya abandi nabo bari cyane cyane mu bijanye no kudandaza isura y'igihugu uvuga ariko kandi hariyo nibindi baraba yaba ubwenge bakaraba n'imigambi abantu bafise ivyo mwebwe mugira modeling canke bumaneke mu bataraba bon twebwe nibabaza ibintu by'imigambi no nabyo babaza vraiment voilà icyo babaza nico ubu uri kurakora parce que muri modeling ariho ikintu bita basic work nico baraba mu casting menshi cyane basic work aba harimo towns aba harimo catwalk aba harimo na pose ivyo ni ibintu bitatu umumanike ategezwa kuba afise kugira ngo abe nk'umumaneke nawe yoja mu makasting ashaka bazomutora nuvuga uvuze pose ni bijya abantu bora bafata bari kwa
ingene uhagarara ingene Yeah. Ego. ikintu buri kuragaragaza Yeah. mbega noneho hariho ibigumbagumba ndiko ndavuga ama emotion canke ama feelings ibigumbagumba umuntu akwiye kugaragaza iyo bariko baramufata ifoto canke n'ibintu umuntu yiga kuko sinibaza yuko ibigumbagumba umuntu babimwigisha. Ego bahora batwigisha ingene utegezwa kwikomporta muri publicité. Mugabo ahantu bitandukaniye n'ahantu bita gutanga terme. Par exemple nka wewe Thierry ushobora kuba ufise ikintu ushaka gukora ufise projet yo kugira shooting ya esclavagisme. Esclavagisme ni theme uba wavuze yuko dushaka gukora. Je shaka gukorana na Omar theme ya esclavagisme. Shaka gukorana na Omar iyi theme n'umufotographe Bath Pictures. Bon, après tout ça, il faut que umenya iyo projet yiwawe ya esclavagisme. Bisabiki kugira ngo reality iboneke vraiment ko ari esclavagisme. Ingene kira byari bimeze, ingene bari bambaye, gushikana iyo umuntu abonye ifoto avuga ati bagize ibintu by'aba esclavagisme biboneke. Yeah. Ça dépend na thème, umaze kumenya thème umaneke utegezwa kumugirisha ama repetition agira ama emotion yerekane ko ubuzima bwari bumeze nabi bahora babafata nabi ibintu nk'ivyo. Hanyuma tuca tugomba tumenye intumbero rero y'umwuga w'ubunyamideli kuba umumoda kuba umuntu agira modeling niyihe ntumbero ku gihugu cyacu mu kibano ndiko ndavuga societe ku barundi ku bantu bariko baravyumva kuko ari abavyeyi benshi bavuga ngo ivyo bintu ni biki ivyo bintu bifise akaye kamaro kugwaruka mu kibano ku buzima bwa misi yose. Abantu rero ni kibazo urumva utegerezwa kutubwira igituma ukatubwira igituma mu bikora intumbero yo kubikora n'abariko baravyumva abavyeyi bumve yuko hari ico abana babo bariko barahigira kandi hariho ikintu kizobungukira. Ure manager mama wanje urankubita n'inkoni. Ega kuja muri ivyo bintu nta gaciro bifise na mahera uzana nga na mahera winjiza, you know, winjiye muri modeling uca muri struggle nini ya cyane. So uyitanguye vraiment ntushobora kuronka wonyene. Jamais. Uravye na histoire ya Cristiano Ronaldo nuko nyene yahora yanga kuja ku ishure ubu n'umu milliardaire. Yeah. Ubonye umwana wawe ari umumaneke mureke si ubona yuko atabishobora uca umuvana muri yo modeling parce que modeling ubonye ko abikunda kandi abizi kubikora mureke parce que ni business nini ya cyane. Ushobora kumudandaza nk'umuvyeyi wewe nyene ugaprepara ama provocation publicitaire ugapresenta ama portfolio yiwe ama mesure yiwe ibipimo byiwe ibintu byose amukagira demande ku ma agence y'Iburaya baba interested n'uwo muntu wawe bashobora kumutwara. Yeah. Urashobora kutubwira wewe abantu warabye kumaze kujayo watubwiye ko ari umugenzi yagutwayeho kugira ngo ushike aho ugeze uyu munsi ariko sinibaza yuko wagumye kuri yo level ku rugo rugezo watanguriye ko watubwiye ko wagiye kwiga kuvyiga mu Rwanda kandi wabonye yuko hari iterambere rimwe nico gituma uyu munsi wabigize umwuga. Urashobora kutubwira wowe ku giti cyawe uyu munsi mbega warabye kuri bande yaba muri bihugu bidukikije muri Kongo hari yaba maneke barabagenda ni za Burayi za Côte d'Ivoire Benin France canke mu bindi bihugu mu Rwanda birateye imbere cyane Kenya Tanzania za Uganda hose mbega wowe abamodo uyu munsi wavuga ati ujya jewe n'ikitegerezo canje uwo jewe yatumye uyu mwuga mvuga ni nshaka kuwufata n'amaboko abiri kugira mbone uko najewe nzoshika harya ni bandi urashaka kutubwira bamwe n'umwe gusa Alton Manson. Uwo nawe no wahe n'umumaneke wo mu gihugu cy'Amerika. niwe cyitegerezo cyawe gushika akora ibiki canke amaze gushika n'umumaneke commercial agira na runway.
ndakunda ingene atambuka, ndakunda ingene agira ama pose ku mafoto, ndakunda confidence yiwe, ndakunda ingene yiyemera kuri foto. Bon, agenda nk'umuntu azi yuko je ngiye gukora kandi ibintu ndabishobora kubikora. Yeah. Mbega wewe watubwiye uko ama portfolio yawe urayafise kandi kubona waramaze kugenda mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ukagenda mu ma fashion atandukanye yaba kwigaragaza, urashaka kutubwira yuko hari mbega nta ma agence yo hanze amaze gukorana nawe cyangwa umaze kugirayo access kugira ngo nabo nyene babe interested bari kurayivuga bakwitwararike canke bagucontacte mukorane na agence mugabo ariyo brand nka zitatu zandondeye. Naronse opportunité yo kuja Amerique gukora publicité na Fila sinzi kuyize. Bon, icatumye biba raté ni urupapuro rwo kujari. That is why nga mu gihugu cyacu dusaba ikigo gihagarikiye modeling kugira ngo kizore kidufasha mu bintu byose zo turiko turakora. Parce que muri cyo gihe iyo nari kuba mfise ikigo nari kuba nagiye yo gusaba kugira ngo bimfashe ndongo urupapuro ngende en Amerique gukora iyo publicité ya 2 semaines cengaruka mu gihugu. Meyani majambo musaba yuko abantu bo mushikiranganje bujejwe urwaruka imico nakaranga bafashe urwaruka ruri muri ugo rugezo rwanyu muri uwo mwuga wanyu bashigikire kugira mubone koroherezwa mu kazi kanyu. Nivyo dushaka parce que niso turabye nga mu gihugu cyacu aya ma techno sinzi ama brarodi amaki nibakoresha abarundi biwacu kandi bakoresheje abarundi biwacu nibabariya. Bon, dukeneye international kubera international iriha. Mwagiye ngambaye kubera aba photographe kubera aba designer ngize ama publicité ndaronka amahera, ngize ama promotion kugira ngo amasudio amenyekane ndaronka amahera, cyane nkaja mu Rwanda kugira ama competition photogenique. Hanyuma kazoza kuyo mwuga ukabona gute nga mu gihugu cyacu cyane cyane kugwaruka ruri muri ivyo bintu? Akazoza bon, ndabona yuko mu gihugu cyacu dufise amatala menshi. Kuri je mfise projet ya Buja Modeling School yo kwigisha aba mannequin, mais imbere yo gukora ico kintu shaka yuko ndondera abantu b'investa mahera kugira ngo ndonke ukuntu notangura iyo projet. Parce que ugize formation bategezwa kujya bategezwa kunwa ufate neza ibintu nk'ivyo. Après tout ça nzoca ngira création ya agence. Après créer agence il faut que nzoba mfise site web, nzora nshira ma publicité y'aba manike biwanje. Après tout ça nzora ngira ma provocation publicitaire kugira ngo ndabagurishe hanze y'igihugu. Parce que c'est plus facile naho ama réponse azatevye mugabo ni ibintu biri plus important gutanga ma provocation publicitaire. Muri ya provocation publicitaire il faut que ugira ama show, même si ayo ma show atwara ama dépense menshi, wogira agashow gatoya k'abantu bake biboneka yuko amaniki biwawe baraciye muri fashion week. Babone ko bafise amashow, bafise amafoto, ibintu nk'ivyo kugira ngo baprovoke babe interested n'akazi kabo bamaniki biwawe. Ko tuzi yuko ari umugambi w'igihugu watangujwe gufasha urwaruka kugira ngo bashitse imigambi yabo bafise bayikore za page n'izindi, woba waramaze kwegera muri ivyo kugira ngo urabe yuko uwo mugambi woshigikirwa? Pas encore vraiment. Hanyuma mu guheraheza Omar, ni gihe uhamagarira urwaruka ruri muri ivyo bintu canke abavyeyi bahora babuza urwaruka gukora mu bintu bijanye no kuba umunyamideli? Babareke bawe abamanike, babareke vraiment. Ntushobora kumenya future y'umwana wawe, ashobora kuba umudokiteri, ashobora kuba umaneke, ashobora kuba umukinyi w'umupira. So ikintu gihari nogira abamaneke no gukora cyane, to be serious in job, guha agaciro ikintu uri kurakora, kuba umwanya baba baguhaye muri iyo agence yawe,
bakubye 14h ugashika nka 3h45 cyangwa 3h30 so kubaha nako kazi uri kurakora parce que niko kazoguha amahera kugira ngo ubeho ejo ya no gukora cyane gusa no gukora cyane yego no gupresenta akazi kawe bakabone parce que ugize ibintu by'amafoto si kuvuga ngo Braludira kubona si kuvuga ngo Aquavira kubona Limitel abagi non ntibakubona icyo utegerezwa gukora ni provocation publicitaire ukadepoza provocation publicitaire kuri bo baba interested nawe wakorana akazi nawe yeah. Hanyuma Omar turatubaza abantu barabacangaha uyu munsi abantu bakeneye kukubona wewe Omar bakeneye kuronka contact kuno bovugana na wewe kuno mwoyaga canke kiganiro kirashika kure ku bantu bifuza gukorana na wewe mbega bo kuronka gute bo bivana n'abantu bari kundonde ariho abagenzi ariho n'abantu baza gukora akazi ka publicité yeah. Abagenzi kenshi turatuvugana ku matelefone kuri WhatsApp canke call isanzwe mugabo for business ni kuri email yanje yeah. Urashaka kubabwira email yawe ko bari baradukurikirana ni Ndikumana Omar 915 gmail.com @gmail.com yeah. Mbega woba uri kuma réseaux sociaux kubingangurukana bumenyi ku bantu bakeneye nawe kuvugana nawe tuvuge nka Facebook n'ibindi ndafise page ya Facebook ndafise Instagram ndafise Twitter ndafise YouTube mugabo YouTube sindashiramo ibintu byanje ndiko ndategura gushiramo ama behind the scene ama shooting yanje izo zose watubwiye mbega ukoresha iriye zina kugira ngo abantu bakuronke byoroshye ni Omar Blaise Walker yeah. Ego mwese mwariko muradukurikirana ikiganiro ngerurira turi ku musozo wacu turashimiye Omar kubona yitavya kamo kacu twamutumiye twizere yuko nikindi gihe Omar nitwagutumira uzotwita yeah of course namwe bwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira turabashimiye yari Tsirinzi Sabira ariko arakibashikiriza mu winga bw'ivyuma nariko ndabifashwamo na Shadia niwe yatuma amajwi abashikira neza mu winga ngurukana bumenyi nariko ndabifashwamo na DJ Bonfils niwe yatuma amasanamu abashikira ku winga ngurukana bumenyi twizere yuko mu bande mukurikirana ibiganiro nga kuri Radio Kazoza FM na uta